Ndabahaye mwiriwe abariko baradukurikira. Iki ni ikiganiro nezera urugo rwawe, ikiganiro c'ingo n'imiryango mushikirizwa na televiziyo Muhoza kuri YouTube imisi yose kuwa gatandatu. Jewe ndakibashikiriza ni Clemence Gasana. Teme yacu y'uno musi ivuga ngo twiyambure ibikorwa bibi. Ni vyiza yuko abagiye kubakana, abakundanye canke abubakanye twiyambura ibikorwa bibi. Kubera iki twiyambura ibikorwa bibi? Hari ibikorwa bibi biriko bironona ingo, hari ibikorwa bibi biriko bironona abana, hari ibikorwa bibi mu miryango biriko biratuma n'abakundana bakundana nabi, ugasanga akundanye ukuntu ntavyiteguriye, umenga ariko arahunga, umenga ariko arashaka kuva iwabo ahunge, umengo hari ingorane ashaka guhunga. Kubera iki? Kubera ibikorwa bibi bimwe bimwe biriko bibera mu miryango imwe imwe, si yose. Rero aha mu Baroma hariho amajambo avuga ngo mw'ijoro, Abaroma igice c'13 ku murongo w'12 13 bavuga ngo ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa vy'umuzimagiza, twambare ibigwanisho vy'umuco, tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari, ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare ivy'umubiri ngo mukore ivyo mwifuza. Urumva rero imibiri yacu nk'abantu irashobora gutuma abantu bakora ivyo bifuza, irashobora gutuma abantu bigumira muri za ngeso mbi basanganywe ya mico yabo mibi, ugasanga biriko biratera ingorane imiryango, biriko biratera ingorane abakundanye. Nta bindi bintu usanga bizitera vyinshi bifundikiye muri ivyo nyene, n'ibindi tutariko turavuga, n'ibindi twoba twaravuze ikindi gihe. Ariko ni vyiza yuko tuvyiyambura, tukiyambura izi ngeso mbi. Muri izi ngeso mbi harimwo ibinyoma, harimwo ishavu, harimwo ishari, harimwo ubusambanyi, harimwo akaboregwe, harimwo kudandahirwa, ni nko guheheta. Yego, harimwo guheheta, harimwo ibintu vyinshi abantu bakundanye bakwiye kwiyambura nk'abakristo, kuko tugiye turabona ko kenshi abantu bafise ivyo bintu, hariho ababifise ariko atari vyo bidomina, atari vyo biri hejuru cane. Ushize ku munzani usanga ivyo ari bifise ibiro bikeyi, niko nobivuga ngereranije, ugasanga ivyiza nivyo bifise ibiro binini cane. Rero mu buzima ni vyiza ko twiyambura ivyo bintu vyose, tukambara ingeso nziza. Kwiyambura rero no kwambara, Paulo arabivuga neza cane aha mu Banyefeso igice ca 4 ku murongo wa 25, avuga ngo maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ngo nimwaraka ntibibakoreshe icaha, izuba ntirenge mu kiraziko, kandi ntimuhe Satani ikicaro. Rero ni ukuvuga ngo igihe cose twama dufise ibi tudashaka kubivamwo, kuko nababwiye yuko Imana irashoboye kuduhindura, irashoboye guhindura igihe wewe wumva wanse uko kuntu umeze. Mugabo ni wumva ubikunze, ukumva urashaka kuba umuntu afise abesha, umuntu w'umunyabinyoma, uzobesha umugabo yuko amafaranga atabifise yafise, uzobesha umugabo yuko warugiye aha hepfo kandi uvuye kumbure ruguru, uzomubesha yuko ugiye mu ntari kandi ugiye mu yindi, uzomubesha yuko ugiye kuramukanya kandi ugiye mu bindi. Urumva ivyo bintu niyamara kubibona, hari abantu benshi amaze kwahukana kubera ivyo. Aho usanga umuntu abesha kubera ko abona mugenzi we atari hafi, akamubesha ngo ngiye mbega nobivuga gute, ngiye muri Tanzania mugabo agiye mu Rwanda, canke ngiye i Bugande kandi agiye muri Tanzania, ugasanga arabesha bivanye n'ivyo agiye kuhakorera n'ibimujanye. Urumva rero ubwo bubeshi, uri kumwe n'umuntu abesha gutyo, ni ibintu
bibabaza umutima, bikababaza umuntu, bikamubabaza cyane kandi bigashika ku mutima we, kuko usanga uri kumwe n'umuntu utazi ibyiwe kandi utabona naho bizoherera. Rero ni byiza yuko twiyambura. Pawulo atubwira guhagarika kuvuga ibinyoma, ariko kandi tukavuga ukuri. Ni byiza rero yuko tuvuga ukuri mu buzima, twimenyereze abagikundanye, imenyereze kuvugisha ukuri. Reka kuvuga ko uvuye muri iyi vile kandi wari uvuye mu yindi. Reka kumubesha, nimba wacerewe vuga uti nacerewe byashitse. Reka kubesha yuko byari bimeze uku kandi atari byo. Rero ni byiza, Pawulo arabivuga ngaha, aravuga n'ishavu, avuga ko dutegerezwa kwitondera ibidutera gushavura. Burya ibintu bidutera gushavura ni byinshi, ariko turashobora kwimenyereza, tukamenyereza imibiri yacu kubirenga, tukabirengera kugira ngo ntibidushavuze. kandi tukanamenya kenshi tukabaza tuti mbega nibiki bikunda kunshavuza, ukanabisha no ku rupapuro ukabona uti ibi n'ibi birakunda gutuma nshavura. Kandi ibyo bintu bituma ushavura, urashobora no uravuga uti iyo ukoze ibi jewe biranshavuza, ukavyereka mugenzi wawe, ushaka ukavyandika ukabimwereka, ukamubwira uti nukuri ibi bintu iminsi yose ubikoze jewe birambabaza, bikanshavuza. Nawe akavyandika ati nanje ibi ubikoze biranshavuza, bikambabaza. Ni byiza ko abantu bahishukana, kuko kunyegezanya uko kuntu umva ndiko ndababwira ni experience mfise. Kubinyegeza cyane birica umutima kandi birababaza, kuko wamengo washaka kubivuga mugabo ntubona aho bivugira, wamengo byari byiza ko bihagarara mugabo ntibiriko birahagarara, kuko nta nico uri kurabivuga ko, nta nico uri kurabikora ko. Rero bigaca bibanaye, ugaca usanga n'ibintu bigenda vyegereza yuko umuntu agenda atakaza uburyohe bw'urukundo. Ukunda uwo muntu, ugenda utakaza, ucika intege mu rukundo umukunda, rugenda rugabanuka, kuko ubona ko ari umuntu w'umubeshi, ari umuntu atazi kuvuga ukuri. Rero kenshi hari igihe usanga tubabazwa n'ibintu mbure bitari bikwiye kutubabaza, kubera ko twabitahuye nabi. Ugasanga umuntu ashavuriye mugenzi we, yatahuye ibintu nabi. Rero tuze turimenyereza gukuraho ibyo bintu byose, utwo tuntu twose dushobora gutuma tugira ingorane, dushobora gutuma duteza ingorane muri relation zanyu, mu rukundo rwanyu. Utwo tuntu twose no kudukuraho. Kubabazwa n'ibintu bijanye n'amafaranga, ibyo byo ni ukuvyiga hakiri kare mukiri mu rukundo, kuko nimwashika no mu rugo birabandanya gushika no mu rugo. Ni ibintu bikunda gutera ingorane mu miryango myinshi, ibintu bijanye n'amafaranga, uburyo bwo kuyajera, uburyo bwo kuyakoresha, kuyabura canke kuronka menshi, byose birakunda gutera ingorane. Ni byiza ko muvyigako cane hakiri kare, mukavuga muti amafaranga Imana ni yaduha tuzayakoresha gutya, kandi tutanayaronka twaronka abayabaye tuzayakoresha uku, nitwaronka menshi bizogenda uku, kandi ntituzobipfa. Mugakuraho iyo ntambamyi yuko muzopfa ibintu by'amafaranga mwabiteguye neza. Niba musangira konte, nimba ubagira konte y'undi yiwe, nimba umwe azokora ibiyundi mugapartaja amatashe muzokora, mukavuga ati amafaranga yacu twoyakoresha uku n'uku n'uku, mukicara mukabivugana, twobikaya. Kuko kugira ngo umuntu atere imbere, utabitse amafaranga mu by'ukuri dushobora gutera imbere. Ni byiza yuko muvyumvikanako kandi mukabihuriza kumwe. Arashaka kubitaha urundi ntabitaha, uravuga tuyabikira iki kugira ngo bizogende gutyo. Mugabo umuntu wese ashaka gutera imbere, ni ukuvuga ngo ateza kugira igice c'amafaranga abitse kugira ngo azomufashe mu minsi iri imbere, yitegekanirize kazoza. Rero kandi turashobora no gupfa, umuntu akagisha vuba bijanye n'imiryango tuvamwo. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kumenya. Urugo ni babiri kandi ntibarenga babiri. Nibaza ko n'urukundo ari babiri. Urukundo ni babiri, abafiancé, abantu bakundanye, nibaza ko atari abantu benshi. Rero muteza kwiga uburyo bwo kuza murakuraho izo ngorane, izo ntambamyi zishobora gutuma relation zanyu zitamera neza. Rero aho gutorera inyishu nyamukuru dufise kenshi, kubera umubabaro, kubera nk'uyu muntu abana n'umuntu avuga ibinyoma,
kubera umuntu aba ari umuntu afite ishavu ryinshi, usanga aho kugira ngo dutorere inyishu nyamukuru y'ibibazo dufise, aho gusanga ivyo bintu biri ku mitima yacu tubisuka ku bandi, ugasanga bice bigira ingaruka ku bantu batwegereye, abo mu bandi mubana, abo mukorana ku kazi, abakozi, abana, ugasanga bibagizeko ingaruka. Ni byiza rero ko tuvyikuramo hakiri kare, bikahava bikagenda tukavyirukana. Mu Baroma higeze kutubwira avuga ngo kurya murongo w'14 ngo ariko ngo mwambare umwami Yesu Kristo. Ni byiza yuko twambara umwami Yesu Kristo kugira ngo ibisigaye vyose bihunge, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ari umuco, kandi iyo umuco ubaye muri twebwe umwiza wose urahunga. Tugerageze kuraba karagiteri zacu, tugeze kuraba imico yacu, tugende turakuramo. Uzushike mu rugo hari ibintu byinshi wakosoye, kuko niwanabijana umenye ngo uzohura n'ibibazo kandi bizokubabaza. Burya uwababaje n'uwababajwe bose barakomereka, nta n'umwe adakomereka, kuko nta n'umwe aba yifuza yuko ibintu bizogenda gutyo. Abantu iyo bakundanye bumva ibintu bizogenda neza, mugabo udashatse guhinduka ukagomba kuguma kuri zima ryawe, ukavuga ngo jewe ndi umuntu ashavura rwose, uteza kumenya ko shavura, kandi shavuye no kuva mu nzira, utavuye mu nzira ndashobora no kugukubita. Ibyo bintu reka twambare Kristo, tuba abantu b'Imana bakwiye, kugira ngo Imana idukuremo iryo shavu, Imana idukuremwo ivyo binyoma. Ureke kuza urabesha ibitari vyo, ucanganya abantu. Uri umuntu udakunda kubesha biragucanganya cyane, ugasanga ni ibintu bitari vyiza cyane. Rero urashobora kwibaza ibibazo uti ni bihe bintu yihariye bituma shavura? Urashobora kuvyibaza, ni bihe bintu yihariye bituma shavura? Ivyo bintu biciye ku rupapuro, kandi bisangize n'uwo mukundanye, bimusangize ukavuga uti ibi bintu birihariye kabisa, ibintu bituma nshavura. Rero mumaze kuvyerekana, nawe nyine akakwerekana ibindi. Burya nimwagenda wewe uzi yuko ibintu bituma ushavura abizi, abifise, wavyanditse byose ukabimwereka, nawe akakwereka ibindi bintu bimushavuza bishobora gutuma ashavura, akabikwereka. Burya nimwaja mu rugo mwese azoba afise information, nuvuga ngo uzokwirinda gukora ico kintu gishobora gutuma ahindura uko yari ameze, akaja mu kundi kuntu ashavuye, ababajwe n'ibintu, kandi mwarabivuganye. Rero ni vyiza ko mubivugana. Ndabasabye n'ukuri mubivugane, bizobafasha cane gose. N'abubatse abashobora kubishobora, abashobora kubikora ukavyandika, ukavuga uti jewe y'ibintu bimeze uku bica binshavuza, ndakunda gushavura iyo ibintu bimeze uku biranshavuza, ukabimwereka kugira ngo niyo ari umuntu mwiza nawe agomba gusa na Kristo, yambaye Kristo, nawe azoheza ivyo bintu abihebe. Rero nukuraba, hari umuntu usanga kenshi afise amasaha yo kubabara, amasaha yo ku mugoroba abantu bataha, amasaha yo kuja ku meza, amasaha yo kuja gusenga, ugasanga ari amasaha amushavuza, kubera umwe acegwa, kubera umwe ataboneka, kubera umwe adahari, ugasanga ni ibintu. Ivyo bintu byose ni kuvyiga mukabivugana. Rero nimba yakwandikiye ati jewe numva niwakora ibi bintu nca numva umengo biranshavuje, vyigeko kandi ntubineglige, ahubwo uvyigeko ubone ko ari ibintu vy'ingirakamaro, akubwiye ibintu biri ku mutima. Rero gerageza kuvyigako kugira ngo uhindure, umubwire uti reka dufashanye gusenga kugira ngo ibi bintu tubihindure. Ubundi jewe nsanzwe meze gutya, meze uku, bigenda uku, ariko icyo nizera nuko Imana ishobora guhindura ibintu, kandi tukazoshika mu rugo tumeze neza, ibintu byose vyaravuye. Ukabisengera Imana, nawe akagufasha, mukabisengera, mugasengeranira, kuko twese uko Imana yagiye iturema hariho usanga hariho ibintu bibi n'ibindi vyiza, ariko rero ibibi bidominye bikarenga ibindi bintu, iyindi mico dusanzwe dufise, bica bimera nabi cane.
rero ishavu riratuma urukundo rwanyu rudohoka, urukundo rwanyu rugabanuka, ugasanga rugenda rugabanuka ruzima nka kuyibona akabuji kazima, akabuji gatangura kaka cane kakagenda kazima, ugasanga urukundo rwarazima. Rero mube maso kugira ngo canke tube maso kugira ngo bize bigende neza. Rero mu mibano ivyo bintu vyose tuvuze, byaba ikinyoma, byaba ishavu, byaba vya bindi twasomye hariya mu Baroma, ibintu byo kudandahirwa canke guheheta, ibintu byo kuboregwa, ibintu byo gusambana, gukora ivy'isoni nke, gutongana, kugira ishari, ivyo bintu byose tuvyiyambure, hanyuma twambare umwami Yesu Kristo kugira ngo tubeho neza mu buzima kandi ibintu bize bigende neza. Rero murakoze cyane. Ico nandifuje kubabwira ni utwo tugeso tumwe tugenda tubona abantu bagenda baranegrija, mugabo kutunegrija bakibaza ngo muri fiançailles muba muriko muratwenga, muba biryoshe, muba mumeze neza, umuntu usanga mwitanyeko cane, ariko ushitse mu rugo hari usanga kubera ama responsabilité menshi, kubera muba mwinjiye mu bintu byinshi, hariho kuriha amazu kuri bamwe, hariho ratio, hariya aca hinjiramo umwana, hakijamo ibintu byinshi, ugasanga umuntu yaracanganyikiwe, ugasanga ibintu bimwe nta mwanya wo kubivugana mufise. Ariko ni byiza ni mubivugane, tubivuga ko tuzi yuko ari utuntu duto ariko twagiye duteza ingorane abantu bamwe tugakura tukavyibuha, ariko kandi uko tuvyibuha niko tugenda tugabanya urukundo rwanyu, urukundo rugenda rudohoka, rugenda ruzima nk'akabuji, gushikaho ruzima pe rukazima cane. Rero Imana ibahezagire. Ico cari ikigwa c'uno munsi, twiyambure ibikorwa bibi, twambare umwambaro mwiza, twambare Kristo. Imana ibahezagire. Kadusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, uri Imana nkuru nziza, uri Imana y'igitangaza, uri Imana igororoka bugaca bukira. Turagushimiye kuri izi nyigisho Mwami zitubwira ngo twiyambure ibikorwa bibi, twambare Kristo. Turagushima cyane yuko ari uzobishoboza aba jeune bari mu rukundo, nabagiye kurujamo, n'abazorujamo, n'abarugiyemo kuva kera bubatse. Twese dushoboze Mwami kugira ngo tugire ico duhinduye mu buzima, kugira ngo tugira ubuzima bwiza. Turashaka gutera intambwe tukava aho twari tukaja ahandi. Twese dufashe kandi turabigushimiye ko ubikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu. Amen.